mu bavyeyi ibihumbi 100 bibarutse 299 barahasiga ubuzima. Ku bana 1000 bavuka ari bazima 23 barapfa batarakwiza ukwezi, nayo abana 78 ku gihumbi baba bavutse bakomeye baritaba Imana batarakwiza imyaka 5. Televiziyo Tanganyika. Televiziyo Tanganyika. Igenekerezo ry'indwi ndamukiza uko umwaka utashe, Uburundi burifatanya n'isi yose mwihimbazwa ry'umunsi wahariwe amagara y'abantu. Icivugo cy'uyu mwaka, amagara meza mu kuvuka, intango y'akazoza keza, kiratwibutsa akamaro ko kwitaho amagara y'umwana akivuka, tukarwanya impfu z'abavyeyi n'inzoya zishobora gukingwa, kugira igihugu cacu kigira abavyeyi n'ibibondo bafise amagara meza. Ku vyigwa vya vuba vyakozwe, Uburundi bwarateye intambwe mu guteza imbere amagara y'abavyeyi n'ibibondo dufatiye ku yindi myaka yaheze. Ariko intambwe iracari ndende ngo dushikire intumbero y'iterambere rirama, kuko ku bavyeyi mu bavyeyi ibihumbi 100 bibarutse 299 barahasiga ubuzima. Ku bana 1000 bavuka ari bazima 23 barapfa batarakwiza ukwezi, nayo abana 78 ku gihumbi baba bavutse bakomeye baritaba Imana batarakwiza imyaka 5. Guhangana n'izo ngorane, leta y'u Burundi ifadikanije n'abayifasha yarafashe ingingo zo guteza imbere amagara y'abavyeyi n'ibibondo. Izo ngingo nazo ni nkizi: kuvura ku buntu abakenyezi bibungenze hamwe no kwibaruka ku buntu, kuvura ku buntu abana bakivuka gushika ku myaka 5. Vyongeye haratewe intambwe mu gukingira abana indwara zandukira, kugira bakurana amagara meza, kugwiza amavuriro ashobora kwakira abakenyezi bibungenze, abibaruka hamwe n'ibibondo, kongereza ibikoresho aho abavyeyi bibarukira naho bakirira ibibondo bivutse, kongereza abavuzi banonosoye ivyo gukwirikirana abavyeyi bibungenze, kwakira abibaruka no gukwirikirana abana bavutse, gukarihiriza ubwenge abavuzi bari ku kivi n'ibindi. Naho biruko, intambamyi ziracibonekeza mu burere bumwe cane cane mu gihugu hagati. Haracibonekeza ubukene bw'abavuzi, haribonekeza kandi abakenyezi n'abana bafise indwara zijanye no gufungura nabi, bitewe no kutamenya neza gutegura imfungurwa n'ingaburo zibereye. Nico gituma ubushikiranganji bwo kubungabunga amagara y'abantu no kugwanya SIDA bwiyemeje gushira inguvu mu gutunganya gusumba igisata c'amagara y'abantu kijejwe gukurikirana ivy'ingaburo ibereye mu gihugu. Muri uyu mugambi tuzoha inguvu abaremesha kiyago kugira ngo bigishe kandi bakurikirane neza ibijanye n'ingaburo ibereye mu kibano, muri ya ntumbero yo kwitaho gusumba ubuzima bw'abana muri ya misi 1000 ya mbere y'ubuzima bw'umuntu. Iyo abana bitaweho muri ico kiringo igihugu, iyo abana batitaweho muri ico kiringo igihugu nta kazoza kiba gifise. Mu kurangiza,
turahamagarira abenegihugu bose na cane cane abavyeyi n'ibibondo kwitura amavuriro hakiri kare igihe cyose bumvise akabakiye amagara yabo, kwibarukira kwa muganga, gukurikiza ibiringo vyo gucandaga abana n'ibibondo hamwe no gukurikiza impanuro bahabwa n'abaremesha kiyago zerekeye ingaburo ibereye ku bavyeyi n'ibibondo. Ubushikiranganji bw'amagara y'abantu no kugwanya SIDA ntibuzohengeshanya gukorana n'ababufasha kugira ngo haboneke vyankenerwa vyose mu gutunganya amagara y'abantu na cane cane ku bavyeyi n'ibibondo. Kuri uyu munsi mukuru mpuzamakungu turahamagarira abajejwe intwari, amashirahamwe yigenga, abadufasha hamwe n'abenegihugu bose ngo tugire urunani rw'intamenwa kugira ngo abakenyezi n'ibibondo ntibahitanwe n'indwara canke izindi mpanuka zishobora gukingwa. Turi kumwe twese turashobora gukingira amagara y'abana bacu, tukabubakira kazoza keza kugira ngo tuzoshobore gushikira igihugu cifashe mu mwaka w'2040 kandi giteye imbere mu mwaka w'2060. Nimuze dushire ingufu hamwe twese kugira Uburundi bw'ejo bube ubw'abantu bafise amagara meza